Yes, moto izobera reka nongeye mbifurize umugoroba mwiza nshuti z'akadasohoka bakunzi ba Duniani Kote TV. Birumvikana rero amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko murabizi yuko twebwe n'ubundi tuba dushinze amatako mu gihugu cy'u Burundi, tukababwira uko situation ihagaze. Turi ku mugoroba ku itariki zigera rwose kuri 18 z'ukwa 9 2025. Birumvikana rero by'umwihariko tugiye kugaruka ku ngingo nke cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo tujye duhita twakira umuvandimwe w'umusesenguzi nawe atubwire byinshi biba bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku nkuru idasanzwe itugezeho mu kanya. Ni inkuru navuga ko atari nziza cyane, by'umwihariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ni inkuru y'uwitwa General Prime Niyongabo. Ubu tuvugana rwose ibye byamaze kuba biba ibindi bamaze kumuhitana. Ese bigenze bite, bimeze bite? Turaza kubyinjiramo, muraza kumenya byinshi nimba hari aho bihuriye n'igeragezwa rwose ryo gushyirwa hasi ku indege y'uwitwa General Neva ku munsi w'ejo. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, tubabwire yuko butuvugana byibura rwose nka 50% cyangwa se 65 gutyo Red Tabara yamaze rwose kuba ikizenguruka mu buryo navuga ko budasanzwe. Isaha ku isaha ikaba ishobora kuza kugifata, ndetse akaba ari nayo yajyaga ikupa ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'ikirere ndetse n'ikoranabuhanga na system kamera, by'umwihariko byose niyo yari imaze iminsi ibyishe inyuma. Turaza kugaruka gato kuri CNDD FDD, barasubiranamo baramarana mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko rwose twamaze kumenya yuko isaha ku isaha turaza kugenda tuvuga benshi bashobora kuza kugwa mu isubiranamo rya CNDD FDD, by'umwihariko ku witwa General ku witwa Ndakugarika, ndetse uyu bakunze gutazira Ndirakobuca, ndetse n'uyu mugabo ni Leverio Ndikuriyo. Aba bagabo bamaze kuba bagaragaza yuko rwose batari bworohere habe namba uwitwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, nubwo rwose akomeje arusimbuka mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubu tuvugana uyu mugabo nawe navuga ko kugeza amaginga rwose arembye, ameze nabi, ndetse kandi akaba arembye nyuma yo kwambika umudari ku munsi w'ejo, by'umwihariko mu gihugu cya Guinea Bissau, kuko niho yahise ajya nyuma yo gusimbuka icyo nakita nk'urupfu. Turaza kubyinjiramo byose 5 kuri 5, tubabwire uko situation ihagaze. Nyamuneka muzi ko mu minota mike cyane mba nakiriye umuvandimwe. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara mu gihugu cy'u Burundi, hari bariyeri hano mu Kirundo, hari bariyeri hano Cibitoki, hari bariyeri ahitwa za Ruyigi, hari bariyeri ahitwa za Kasorwa, hari bariyeri muri Korine Mujejuru, Korine ya Tongo, ndetse n'andi hagiye hatandukanye. Ibi byose ni ukwikanga yuko isaha ku isaha n'ubundi 23 nayo ishobora kuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, dera yuko hari n'amakuru avuga yuko hari n'abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi benshi bamaze kuba rwose iki gihugu bakigira amajanja ku rwego rwo hejuru. Nyamuneka rero kugira ngo tubasigemo umuvandimwe gato, reka ibi bintu tubanze tubyinjiremo mu buryo navuga ko bwihuse. Ni inkuru iyo intwaro ari mbi, ntawe ishobora kugirira neza, kiretse akagwi gatoya kaba kari muri iyo ntwaro, ariko abandi baturage bose, abanyagihugu bose baba mu magorwa atugira uko avugwa. Ibyo nibyo nagomba mvuga mfatiye kuri AFC M23, kuko uwo muhari uri kuwandika amateka muri East Congo, ugaragaza ko ari cyo gisirikare gishobora kugarura amahoro n'umutekano muri kariya gace ka East Congo. Hanyuma ahubwo nkagaruka ku Burundi, mvuga nti Uburundi bugomba kuraba neza. Burya kuba mu makosa nta n'umwe adakosa, ariko kutemera guhinduka nabyo ni ikibazo gikomeye. Nkaba ngira inama Burundi ahubwo ko bwakora ibishoboka byose, bukamenya yuko aba bavuga ikinyarwanda n'igiswahili muri East Congo aribo babanyi b'u Burundi. Ariko aba Kinshasa bari bavuga Iringara n'izindi ndimi, bariya bari kure cyane.
mu mpanuro rero notanga mpereza leta y'u Burundi ni uko leta y'u Burundi yomenya yuko abavukanyi abazimyamuriro ifite n'abanyarwanda n'abatanzaniya n'aba bari mu muhari wa AFC/M23 ko ari bo baturanyi babo ari bo bazimyamuriro. Rero iteye agahinda, ni inkuru ibabaje navuga rwose ku gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi umaze kutugeraho aka kanya ku witwa General Prime Niyongabo umaze rwose kuba ashyirwa ku butaka. Amakuru rero akaba yemeza yuko uyu mugabo nyuma yuko rwose ngo yarari mu mihanda atembera y'Ibujumbura, ariko imodoka ye rwose ngo ikaza kuba yagongana n'indi, ibyo bita impanuka. Gusa benshi mu bakurikiranye aya makuru rwose bitewe n'imodoka zari zimuherekeje bivugwa ko rwose ngo ibi bintu ngo atari ibintu bije nk'impanuka, ahubwo ari ibintu byari byapanzwe, kuko hamaze iminsi hakekwa byinshi, by'umwihariko umugabo bashaka kumuhitana. Ngira ngo mumaze iminsi mubyumva mu nama zagiye ziba, by'aba Gitega, by'aba hariya mu gisagara cya Bujumbura, hagiye hateranira inama zigaruka ku witwa General Prime Niyongabo ku ruhande rwa General Neva, avuga ko ngo ariwe ushaka kumusimbura mu kuyobora igihugu cy'u Burundi kitegura amatora mu mwaka w'ibihumbi 2025. Akaba ari nayo mpamvu rero ngashobora kuba abigenja cyane, ndetse kandi ibi akaba bikoze nyuma yo kwihorera, nyuma yuko mu minsi itarenga 2 gusa ishize nawe arusimbutse yari yishwe haburaho gato. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibi birabaye ahita yihutanwa mu bitaro. Gusa biri kuvugwa yuko rwose ngashobora kuba atari yashyiramo umwuka, ariko isaha ku isaha bishobora kuza kurangira muri rusange. Turazareka duhite tunasimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ni ubusobanuro buke kugira ngo twakire umuvandimwe hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Rero navuga yuko umwiryana ari wose, ndetse Red Tabara iki kibuga cy'indege yamaze kukizenguruka mu buryo budasanzwe, ndetse isaha ku isaha amakuru turimo turakira ngo kikaba ari ikibuga cy'indege gishobora kuza gufatwa kikigarurirwa n'abagwanyi ba Red Tabara, ndetse kandi mu gihe iki kibuga cy'indege cyafatwa biranashoboka ko hahita hanakomeza kudetana mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga rero murabizi ko mu minsi yashize CNDD-FDD iherutse kugaragaza ko ngo witwa General Neva yakoze ibintu mu bwiro, akabikora mu buryo navuga yuko ari ubwiro bukomeye byo kohereza abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo bikaba byarazanye icyo nakwita nk'ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba binashoboka yuko ari byo bishobora kuza gutuma iki kibuga cy'indege nacyo gifatwa, kuko kimaze iminsi ikoranabuhanga rivaho, CCTV camera system zivaho, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero iki kibuga cy'indege ubu tuvugana abarundi ntabwo aribo bakiri kugikontorora 5/5, ibyo nabyo mugomba kubimenya. Ikindi kandi ubwo ni cya kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Ikindi kandi ni CNDD-FDD yamaze kuryana, irimo irasubiranamo ku rwego rwo hejuru, kugeza aho tuvugana rwose ngo makuru yemeza ko ngo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, tukabona kurwana hagati ku mpande zombi. Nimba mwibuka neza, muribuka inkuru yigeze kubita bigacika y'uwitwa Reverien Ndikuriyo avuga ko bamuroze, ndetse akarurwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu ni Reverien Ndikuriyo rero ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, birumvikana ko ari umwe mu banyamuryango bakomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero nawe yamaze gutangaza yuko General Neva agomba kumugendera kure, ndetse na bamwe mu ishyaka rye rya CNDD-FDD, kuko nawe ari umwe mu bashobora guhita banatera kudeta cyangwa se bakayahangana mu matora agomba kuba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubu rero rwabuze gica kandi rubaraye gica, mu gihe n'abarimo ba Gervas Ndakubuce bakunze gutaza ndakugarika nabo bamaze kuryamira amajanja. Reka twakire n'umuvandimwe nawe akomeze bababwira. Iyo intwaro ari mbi ntawe ishobora kugirira neza, kiretse akagwi gatoya kaba kari muri iyo ntwaro, ariko abandi baturage bose, abanyagihugu bose baba mu magorwa atugira uko avugwa. Ibyo nibyo nagomba mvuga mfatiye kuri AFC/M23, kuko uwo muhari uri kuwandika amateka muri East Congo, ugaragaza ko ari cyo gisirikare gishobora kugarura amahoro n'umutekano muri kariya gace ka East Congo. Hanyuma ahubwo nkagaruka ku Burundi mvuga nti Uburundi bugomba kuraba neza. Burya kuba mu makosa nta n'umwe adakosa,
ariko kutemera guhinduka nabyo ni ikibazo gikomeye. Nkaba ngira inama Burundi ahubwo ko bwakora ibishoboka byose bukamenya yuko aba bavuga ikinyarwanda n'igiswahili muri East Congo aribo babanyi b'u Burundi. Ariko aba Kinshasa bari bavuga Iringara n'izindi ndimi bariya bari kure cyane. Mu mpanuro rero notanga mpereza leta y'u Burundi nuko leta y'u Burundi yomenya yuko abavukanyi abazimyamuriro ifite n'Abanyarwanda n'Abatanzania n'aba bari mu muhari wa AFC/M23 ko aribo baturanyi babo aribo bazimyamuriro babo. Noneho ibyo kwiyumvira kubagwanya mu gihe bigaragara ko igisirikare cy'u Burundi cyananiwe, intererano yabo baterereye FARDC, guverinoma ya Congo yabaye impfa gusa. Nk'uko nariko ndabivuga, kugwa si cyo kibazo, ariko kugwa ugaherayo ntiwiyumvire inzira zo guhaguruka nibyo biba bibi, kuko kumbure iyo uguye ntuvyuke, amaherezo nyene uratinda ugaherayo. Nagomba rero kongera gutera akamo leta ya Bujumbura ahubwo ko yoshiramwo inguvu muri diplomasi, ahubwo ikarondera ubucuti no gukorana ahubwo n'aba bantu bavuga ikinyarwanda muri East bakavuga n'igiswahili, kuko nibo babanyi, nibo bazimyamuriro AFC Uburundi busigaranye mu gihe leta ya Congo bigaragara ko iri kwiratsindwa, haba intambara ya diplomasi, intambara y'ibiganiro canke intambara y'umuheto. Hanyuma rero urumva iyo ziriya ngabo za AFC/M23 zikoresha ubuhinga bugezweho mu by'intambara, ubuhinga bugezweho mu bya electronique, bigaragara neza yuko igisirikare cya AFC/M23 kimaze kugera ku buhanga bishoboka n'u Burundi ko badafite. Ubwo rero gushishikara bibanda mu gutegura intambara no gukoresha ikibuga c'indege cy'i Bujumbura na kiriya kiyaya ca Rusizi, biriya bice byose Tanganyika, niyumvira yuko Uburundi buba buriko burikururira ikara mu gashambara, na burya butari bukenye ibibazo indani mu gihugu, bya bibazo by'umutekano muke, bya bibazo by'ubukene, bya bibazo by'ibyankenerwa byinshi bikeneye mu Burundi, ku buryo Uburundi bukeneye abaturanyi, bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'u Rwanda, bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'aba basirikare aba bari mu muhari wa AFC/M23, kuko bigaragara ko bariko barigarurira uburengerazuba bwa Congo, kandi bikagaragara yuko n'amahanga amwe ahaye abashigikira n'ibihugu bimwe bimwe rutura bihaye vyumva impamvu y'intambara bagwana. Ibyo rero mu gihe leta y'u Burundi yobandanya ishigikira ikurikira ubwije, imeze nka ya nyondwe yaguma ku rusato rw'inka kandi inka yarariwe kera, niyumvira yuko tutavuze ngo hari guca intege ibikorwa vya leta y'u Burundi, ahubwo kugirwa inama navyo ni igikorwa gihambaye. Hanyuma kuko urabona nimba AFC/M23 iriko irakoresha ubuhanga bwo gukontorora ikibuga c'indege cy'u Bujumbura, kandi akaba ari cyo kibuga conyene Burundi bufite
bushobora kuvuga ko bwo kwakira indege mu rwego rwa mpuzamakungu, mu gihe umugambi bashikirije muri 2005 wo kubaka ikibuga c'indege cyagomba kubaka ibugendani mu ntara ya Gitega, yabaye ya nkuru y'ikinyoma nk'uko nababwiye ko leta y'u Burundi mu bintu byinshi ikoresha ikinyoma mu kubesha abaturage. Imyaka 20 iraheze ikibuga c'indege cy'Ibugendana cyari muri programme ya CNDD-FDD yamamaza, kitashoboye ibyo bikorwa bitashoboye gushikwa mu ngiro. Niyumvira yuko ubu ngubu bariko baravyicuza, mu gihe ikibuga c'indege cy'Ibujumbura basigaye bagisangiye n'ingabo za Kongo, kikaba gisigaye gikontororwa ku bice tutazi n'igisirikare cya AFC M23, mu gihe inkoho zafatiwe i Goma, inkoho zafatiwe i Bukavu zari z'igisirikare cya FARDC, harimwo izifite ububasha bwo kurasa ku birometero birenga 50, ni ukuvuga ko bari muri ya misozi ya Uvira bashobora kurasa mu gisagara cy'Ibujumbura ahantu hose bifuza, haba muri eta majoro, haba kuri radio televiziyo Burundi, haba kuri Ntare Rushatsi ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, ahantu hose hari ibiro vya leta bikomakomeye, ahantu hose hari amakamba akomakomeye. Ni ukuvuga ko inkoho za AFC M23 ziri muri iriya misozi zifite ububasha bwo kurasa ahantu hose hashoboka mu gisagara cya Bujumbura no muri ziriya ntara za Cibitoki, ziriya ntara za Bubanza, hariya hose. No kuvuga yuko izo nkoho ziri kuri iriya misozi, ziriya plateau, hejuru ya Uvira, hejuru za Kamanyora, izo nkoho zirashobora kurasa ahantu hose, haba ku mugwa mukuru wa Cibitoki, haba ku mugwa mukuru wa Bubanza, haba i Bujumbura mu gisagara tutavuze za Gatumba. Niyumvira yuko hageze igihe yuko leta y'u Burundi yo kwiyumvira yuko AFC M23 ari umwansi badakwiye guhangana, kuko igisirikare cy'u Burundi cerekanye ko kitagishoboye guhangana na AFC M23, ahubwo u Burundi bwokorayo bwavaga bukamenya ahubwo ko akwiye guca mu nzira za diplomasi kugira ngo bashobore kumvikana na kiriya gisirikare cya AFC M23. Aho singombye kuvuga ko buriya bwibone bwo kuvuga ko bohangana n'u Rwanda bakwiye kubishira hasi, ahubwo bakegera u Rwanda bagaca bugufi bakaganira bagakemura ibibazo biri ku mipaka, kugira ngo abanyarwanda, abarundi benshi bariko bazira ubusa, benshi batagikora ubucuruzwa nk'uko bahora barucuruzwa, banigiwe mu menshi, kugira ngo abo barundi bongere bagiriranire imigenderanire n'abanyarwanda, bongere bagiriranire imigenderanire na Uvira na Bukavu n'ibindi bice byose bihana umupaka, haba bifatiye kuri Tanganyika cyangwa muri iki kiyaya cyose cya Rusizi. Akaba ariyo mpanuro nagomba gutanga, nagomba gushikiriza, hanyuma nshishikara nkebura ugwaruka rwirushishikara rusukwa mu ntambara kubera ibibazo by'ubukene buri mu Burundi, aho ugwaruka rwinshi rurangiza amashure nta kazi, noneho bakagoherereza muri izo ntambara zitumvikana, izo ntambara zitagira ishingiro, izo ntambara tawe zizoshikana Uburundi kandi atanyungu zizozanira Uburundi, kiretse yenda bamwe muri bagize CNDD-FDD bashobora kuhabonera amafaranga na business mu by'ibigwanishwa canke mu zindi fashanyo zishobora kuza zije ziva mu bihugu cyane cyane byari bishigikiye iriya coalition ya FARDC,
ariko nabo nyene ukabona ko benshi bahaye bacika intege nk'ababirigi ibihugu vya Afrique du Sud buriya n'ibihugu vya Tanzania biracika intege nubwo perezida wabo yari yavuze ngo bagomba kuza gutangirira muri Kongo ubu noneho hageze ko batangirira i Burundi ariko se niyumvira yuko nabo nyene bazocika intege kuko burya gushigikira umuntu adafite politike nziza atariko aratera imbere mu vyo akora biba bigoye cyane gushishikara umushigikira mu gihe ubona ariko aratsindwa haragera igihe ugacika intege ukumva ko ivyo bintu ushobora kubiheba ushobora kwivamo kuko atanyungu ubu bifisemwo muri kubu no muri kazoza hanyuma icyo nosigurira gusa leta y'u Burundi nuko urwanko kumbure ifitse ku Rwanda canke kuri aba banyagihugu muri East Congo bavuge Kinyarwanda bavuga n'Uruswahili niyumvira nimba ubwo rwanko go barushingiye ku bintu by'amoko ahubwo ko bocira imoso bocira birarura kuko politike y'amoko nimba bashobora kubona haba borebera no muri sore y'u Burundi ntaco yigeze imarira Burundi kugeza n'ubu murabona ivyo yateje muri Kongo amarira n'amaganya murabona ivyo yasize mu Rwanda bya genocide n'abayikoze bapfuye bangara bapfuye bahigwa nk'inyamaswa urumva iyo politike niyumvira yuko president Ndayishimiye n'abari mu mugambwe CNDD bobona ko ari politike idashika kandi bapfa kuvyihambirira ko gusa ariko biragaragara yuko muri iyi myaka 20 ishize ntawovuga yuko umugambwe CNDD FDD mu nzego zawo woba warugaraniye abatutsi ngo ntibinjiremwo canke ntibaje mu nzego canke bivuge yuko ababonye amagorwa n'amakuba muri intwaro yayo imyaka 20 boba ari mu bwoko bw'abatutsi aho niyumvira yuko vyoba ari binyoma vyoba ari byo kurenza abagowe n'abarundi bo mu moko yose nkuko bari babivuze muri kiriya cibutso cibubanza bavuga ati ntihica ubwoko ahubwo hica intwaro mbi rero nitumye Burundi buri mu magorwa nayo bundi ivyo by'amoko abantu boshobora kuvyitwaza ariko n'ibintu bundi ataco bimaze atawe bizanira kungugu ndetse nabo babishira imbere haraho bibahindukirira kugeza bibashikanye mu rupfu kugeza bibashikanye kuguhomba ivyo baba barakoreye iyo myaka yose niyumvira rero muri make kw'abarundi abantu muri ibihugu by'ibiyaga bigari bova ibuzimu bakaja ibuntu bakamenya ko politike y'amoko atacimaze bakamenya ko twese turi abantu ahubwo tugashishikara gushira imbere ibiduhuza kurusha ibidutandukanye ibiduhuza navyo ni bya bindi byankenegwa ibyo bita food security ibyo bita imibereho myiza kubona aho umuntu aba ibyo bita kwiga kungura ubwenge ibyo bita infrastructure ibyo bita ibyo bintu rero byose bikenera abantu bose rero tugashira imbere mu kwishura ibibazo biraje inshinga abenegihugu bo muri ibi bihugu kurutaho kumara imyaka n'ibihe tuvuga ibintu by'amoko bitagira mvura even pratiquement no mu bijanye n'intwaro ese hari uwaguruka avuga ngo mu Rwanda ngo abahutu barakumiriwe ngo abahutu ntibari mu nzego ngo abahutu ngo barahigwa buhongo ivyo hari uwo bivuga mu Rwanda hari uwavuga canke ngo AFCM 23 ikontorora hari abantu bahigwa buhongo bo mu bwoko bw'abatutsi canke bw'abahutu oyaye ahubwo kenshi usanga ari abanyepolitike bavyitwaza gusa kugira bashike ku nyungu zabo nico gituma abanyapolitike bitwaza ibintu mwene ivyo niyo bashitse ku butegetsi kenshi ntaco bamarira igihugu ariko iyo umuntu ashira neza y'abaturage bose atagutandukanya atamoko ahubwo akibanda kwishura ku bibazo abaturage bafite
niyanzara n'inyota nababwira na bya bindi byose byankenerwa twese dukeneye buri munsi. Ibyo akaba ari by'abanyafurika bakwiye gushira ku mutima n'inguvu kuruta ubwo guta umwanya mu bintu by'amoko by'imipaka, ibintu bya nationalisme. Ibyo bintu n'ibintu bitagira umumaro, ahubwo dukwiye kwita ku byankenerwa by'inyoko muntu, guhangana n'ibi bihe bigenda bihindagurika bya climate change n'ibindi byinshi. Akaba ari byo dushiramo inguvu kugira ngo ya nyoko muntu ishobore kubona ubuzima muri iyi si rurema yaduhaye. Barifitemo amazu, hariho n'ibindi bice nka za Gihanga, za Cibitoki, Imuyinga, abanyarwanda bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero aho batahiye igihe FPR ifashe u Rwanda, urumva icyo gihe bamwe baragurisha, abandi bararetse ntibagurisha, abandi bakagurisha amafaranga makeya, ariko abandi barabyihorera. Kuva icyo gihe rero urumva batashe, igihe rero Nkurunziza agarutse bafashe ubutegetsi batsinze amatora muri 2005, icyo gihe abanyarwanda benshi bari basubiye baragaruka i Burundi kureba ibintu byabo. Abagurishije bihuta bakagaruka kugurisha neza, cyangwa abandi mbere bakaza, ahubwo bakaza no kugura impangu, kugura amatongo i Burundi. Ni ukuvuga ngo hari ubwisanzure mu myaka ya mbere ya Petero Nkurunziza n'intwaro y'u Rwanda. Nyuma rero hamaze kuba bya bindi by'uko hariho bamwe mu bihangange mu bagenerale bagiye kumenyekana, iperereza ry'u Rwanda ryagiye kumenya ko bakorana, ari bo bafinansa FDLR. Icyo gihe niho hatanguye kuba agatotsi hagati ya leta ya Nkurunziza na leta ya Perezida Paul Kagame. Byari bihari mu bisanzwe no kumenya yuko CNDD-FDD ikiri mu ishyamba yakorana na FDLR muri Congo mu ntambara zose, bagwanira hamwe. Nico gituma rero ngira ni kubera bari bagifite ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi kikirimo abatutsi benshi, bamera nk'abahishije ingeso, ariko bamaze kubona ko bamaze kwigarura ubutegetsi kandi abatutsi bari mu gisirikare bashobora kubagira, bace rero basubira muri bya bitekerezo byabo, basubira muri ba bagenzi babo. Niho rero hatanguriye urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko urwanko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntigwatanguranye n'ijya coup d'etat ya 2015, byatanguye mbere, kwinubana byatanguye mbere. Cyo gituma rero nk'ijya pretext bavuga ngo coup d'etat ba Niyombare bande, barya bose rega ba Niyombare birashoboka ko hari abanyarwanda benshi batazi yuko ba Niyombare bari abantu bakomeye muri CNDD-FDD. Urabona Niyombare yarigeze kuba chef d'etat major, yarabaye umuhanuzi mu biro kwa perezida, yarabaye umenga n'umukuru w'iperereza. Rero ibyo byose hariho bamwe mu CNDD batashima yuko hosubira kuba imigenderanire hagati ya FDLR na ziriya nterahamwe na CNDD-FDD. Abo rero baragwanyijwe, benshi barirukanwa, abandi benshi baricwa. Muribuka witwa Hafsa Mose igihe aza mu Rwanda akareba impunzi zari zahunze 2015 agakorora Mosozi, yari mu CNDD-FDD. Ico kintu rero icaramukwegeye kubonwa nabi kugeza agandagurwa n'inzego za CNDD-FDD nyene. Rero ivyo hari abantu benshi bataza mu mateka. Burya rega politike ya CNDD kuva kera, yaba umuhutu yaba umututsi atagomba kuvuga rumwe nabo, baramucishije ku buhomba, baramwica, adashoboye guhunga baramwica. Rero iyo niyo shusho y'intwaro ya CNDD-FDD. Rero muri iki gihe intwaro ya CNDD-FDD ibona igiramiwe n'ifatwa rya Uvira, n'intsinzi AFC/M23 iri kwiragira ku Barundi n'abakongomani bose muri rusange. Rero urumva biraboneka yuko leta ya Burundi ifite ubwoba bwinshi kubera
ibyaha yakoreye AFC M23 mu kuja gushigikira ziriya nterahamwe za FDLR zari muri Kongo zagwanana n'igisirikare ca Kongo, ibyaha bakoze. Rega buriya AFC M23 yarabuze ibintu byinshi, barayigwanije barayigirira nabi, kuko burya n'ubw'igisirikare cy'u Burundi catsinzwe ariko cararusha ubuhinga atirisi igisirikare ca Kongo, cararusha ubuhinga n'ibindi bisirikare canke bariya babazarendo. Cyo gituma intererano y'u Burundi mu ntambara ya Kongo nubwo itagize ivyishika ko ngo bagire ku intsinzi, ariko birashoboka ko ibyo bononye mu ruhande rwa AFC M23 vyabaye vyinshi. Ubwicanyi yakoreye abanyamurenge buriya bwo mu Gatumba, n'ubundi bwicanyi yagiye ikora, urumva ibyo byose birayitera ubwoba, akavuga ati abanyamurenge bagiye gukomera, bagiye kudutsinda, badutsinze. Ndetse urabona ko bagerageje gufata Minembwe na biriya bice bya Mikenke bikabata kuwa amazi. None umunsi bari bagize ibitero, aho ibyo bitero baratsindwa, ndetse bivugwa yuko hari abasirikare benshi b'Abarundi bafashwe mpiri, bagafatwa mpiri na Twigwaneho na AFC M23. Ibyo rero birabateye ubwoba cyane, ibyaha bakoze bakoreye abanyamurenge, ubuhombe bateje AFC M23, bafite ubwoba. Birashoboka n'inzego z'iperereza zabo nazo nyene z'i Burundi ko zikora, bakamenya ko hari imigwi y'Abarundi ishobora gushigikirwa igatembagaza igisirikare catsinzwe muri East Congo c'u Burundi. Rero ibyo byose muri bwa busazi bwa Ndayishimiye, ashobora gufata nk'abatutsi bari mu Burundi, bari abanyamurenge bari mu makambi nk'ingwate. Rega n'abajya abanyamurenge bari Uvira bariko bababwira ngo bahungire i Burundi kugira babagire ingwati. Noneho leta y'u Burundi ivuga ati rero leta y'u Rwanda nintera AFC M23 ikantera, aba batutsi bazoba babahevye, ari abatutsi bari Burundi, ari abatutsi b'abanyamurenge, ari barya bavira bagomba kwegeraniriza Burundi.